Kuva mu ntango z'ukwezi kwa kane guheze uno mwaka umutekano mu makambi ya Nduta na Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania harimwo impunzi z'abarundi wagiye utosekara. Muri izo mpunzi harabishwe, abanyurujwe, abakorewe ihohoterwa, abibwe n'ababomorewe ivyabo. Ku munsi wa kabiri hari tariki ya 29 z'ukwa kane uno mwaka harumvikanye amasasu mw'ikambi ya Nyarugusu aturutse ku gipolisi ca Tanzania. Ivyatumye hibonekeza abafa abandi bagakomereka mu mpunzi. Kuva ico gihe umurindi w'abagiye baranyuruzwa ugenda wongerekana. Ivyo vyabaye haheze imisi haje intumwa za leta y'Uburundi muri ayo makambi aho basaba impunzi gutahuka vuba. Ivyo vyateye impungenge impunzi aho zivuga ko hatahuka ubishaka. Muri urwo rwandiko rwo ku magenekerezo ya gatatu za kuno kwezi impunzi z'abarundi bari muri Tanzania basaba leta ya Tanzania gucungera umutekano w'impunzi n'abasaba ubuhungiro bari ku butaka bwabo. Ikindi basaba ishiramwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR nuko abo umutekano wabo ubangamiwe canke batakaje impapuro zigenga impunzi bokwimurirwa mu bindi bihugu. Abatega ikumu kuri urwo rwandiko basozera basaba ko amasezerano mpuzamakungu agega impunzi yo kubahirizwa bidafatiye ku nyungu ibihugu biba bifitaniye.